Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Urumva ndibuka Imana rero imbaza ikibazo basha kiteye ubwoba. Ndibuka ndumva nyene Imana iri passion nabwiye umva uregera Imana nyene n'ibintu udugamwe n'ubu sindashika ndacereko ndaduga amen. Muga ndibuka nyene ntangura Imana ikambaza ndibuka numva nyene mvuga n'Imana n'ukuri nta kintu ndagukunda gusumba ibintu byose uri wa mbere nshaka nta bindi nshaka ni wewe wenyene wo buzima bwanje ndabivuze Imana rero kugira iguhinyuze Imana izivyoza nza numva nari ndyamye ndavyibuka vraiment hari igihe uramenya muri wewe nyene uramenya umutima uramenya ko ari Imana ikuyagishije amen kubera urumva muranamara n'umwanya kandi wugurura umutima imitima Imana ikunda ni imitima nk'iy'abana. Haleluya. Umwana ntajiguma yibaza ngo ni Imana, umwana arakira kandi noneho kubera umara umwanya uri muri iryo jambo umara umwanya wiyumvira ivy'Imana uyaga na mpwemu nukuri haragera igihe wumva uri kuramenya iryo jwi ry'Imana nk'uko Yesu Kristo yavuze ati intama zanje ziranzi kandi zirumva ijwi ryanje kandi niryo zikurikira amen nta rindi jwi. Urumva harabigiye nyene naho hobashika tugacanganikirwa ugasanga ijwi ryawe gitayemwe rya shetani gitayemwo umwanya muto kugira usubire guhaguruka mpwemu yera ni hari nico gituma atwibutsa amen kandi ni nawe aza no kurushinga intahe kw'ivyo wumvise ari ivy'Imana nukuri ni hamwe uvuga uti ndumva ndabizi ko nzi ko ari Imana yamvugishije. Urumva ico gihe rero ikibazo giteye ubwoba numvise Imana imbajije yambwiye ngo none kuvuga ko nkunda umunsi nari mfise umwana umwe ubu mfise babiri mugabe ico gihe nari kumwe n'umwana wanje umukobwa wanje imfura yari afise imyaka 6 ntihenze 6 canke 7 hamanza numva Imana imbajije ngo none ngo n'umunsi uwo mwana wawe no mugarukanako no mutwara wobandanya unkunda wobandanya umfira uko nyene wumva ko wamfiriye basha sindababesha n'Imana imbere temwa imbere icabona sinishuye naciye ndyama n'ubwoba bwinshi nguma ndaba umwana wanje ayo majoro akwirikira nkangahe nukuri twararyamana kuba nashaka yuko nguma ndaba ko ahema nariko ndibaza Imana iri kwiranteguza ko ngira igira umutware je navyo nabona navuga ni none ugira ikigamana kuko urumva byarase ko nishura muga ntangura kwimvira bivuga iki umva ntabwo yakwishura basha nukuri sinashoboye kwishura ubwo nyene mugabo byarafashe umwanya haheze umwanya nyene hamwe ncasanga ngoma ndanabisengera mfusaba Imana nshoboza ko nigihe woba ushaka gusubira ku mwana wawe nobandanye ndagukunda. Haleluya. Hakumye Abraham yamuhaye Isaac umwana w'isezerano iramusaba wenyene ati uwo mwana mu ico ni ikintu ndababwiye nukuri carangoye nukuri cari ikintu ikibazo numvise Imana imbajije kitanyoroheye ariko ndibuka ko kuvuga ego vyanduhuye umutima naciye numva ko kubu ndavuze nti umwana nukuri uwa mbere nukuri ni wowe nkunda wa mbere nukuri ndagushize. Urumva ni hamwe ushobora kuvuga uti mwana wawe nukuri vraiment biragoye nukuri yoba ari ikintu kigoye mugabo niho numvise no mu mutima wa nibaza ko ariho ikibazo nishuye hamwe Imana ivuga iti iri kirarondera inyishu nukuri naratanze sinishuye ubwo nyene naramaze iminsi sinzi ko yari 2 canke 3 zinibuka mugabo sinabaye nka Abraham wewe yaciye agenda ubwo nyene mugabo jewe ndibuka ko nabiryamiye ko nk'iminsi mu nyuma nishuye ndibuka ko nabwiye Imana by'ukuri ndabwira nte ego Mana nigihe uzomutwara je nzokugumako. Haleluya. Urumva ko Imana ntahura mu nyuma ko kwirambira ati ico ndagwaye umuhezaga no munsi gishobora kuba ejo ico nzotwara none bizoca bibumuvumo kuri none mbega ni waba nkunda kubera imihezagiro ni waba nkunda kubera ivyo ndaguhaye ni waba ugomba kunkunda kubera vyiza ejo niyo nahindura ibintu wewe uzobona ko ari bibi uzoca umbona nka mubi uca uzokumbona nk'Imana yawe nk'Imana nziza. Umva indumva ko Imana yari kwiramenagura ibintu byose na muri identité na mvuga mu kwitora muri uwondi muri jewe narumvize ko n'Imana idashaka ko nitora mu bumama
idashaka ko nibona nk'umumama imbere yo kwibona nk'umwana wayo. Amen. Ni ukuvuga yuko naho novuga ngo ndi umwana wayo ijya mbere, mugabo none ni igiki kivyemeza? Urumva ufise umutima w'ukuri n'ukuri, ico kibazo wowe nyene ucibaze, uri umuvyeyi wumva ico kibazo kitaremereye. Urumva mugabo narumvise ko mu nyuma naremurutse ahubwo umutima igihe nishuye Imana, kuko naciye numva n'uwo mwana n'ubunye ndafise ukuntu niyo ndiko ndamura ndiko ndivyibaza, nasanze ubu ndanabivuga. Ufise abana babiri no kuwa kabiri nabivuze ko gutyo nyene naciye ndavyivugira n'Imana nje kumbaza ico kibazo, ariko ndumva yuko abo bana n'ukuri ca numva ko ndabashize no mu nyonga z'Imana. Ndumva yuko ukungene naciye numva nduhutse mu mutima, ndumva ko n'ubu ubuzima bw'abo bana banje buri mu minwe y'Imana koko. Ndumva ego n'ubuntu ngiriwe kuba mama wabo, kuba nkiri mama wabo, kuba zoba mama wabo gushikigira Imana izo bishaka kose uko izo bishaka bigira. Muga n'igihe batoba bahari, ndumva yuko Imana yoba ntibibuza kurira, ntibibuza kubabara. Mugabo none Imana ikibanza cyayo gihinduka kubera ibintu bihindutse, gihinduka kubera abantu bahindutse, gihinduka kubera ibihe bihindutse. Oya, urumva Imana ncasanga iriko iranyigisha kugira menye ryari nzoba nayi remplacije canke nzoba nahinduriye ikibanza. Nzomenya ico kintu ncasanga ko ikibazo nzokoma nibaza ni iki kintu kiranteye ubwoba, iki kintu kirantesha ubwoko ni kidahari canke ntagifise. Ico kibazo wocibaza wowe nyene wishure, hama ivyo vyose twumva dutoye tubijane imbere y'Imana, tuvuge ati Imana iki kintu gisuzume wonyene, suzume mu mutima wanje kuri iki kintu, ko ndumva ko iki kintu kuri cone ndanacimvire ko kirantesha ubwoba, kirantesha ubwoko, niko navuga. Ico kintu ni giki kigutera ubwoba wumva ko utoshaka kubaho kidahari? Uwo muntu ninde wumva afashe ikibanza utumva ko woshaka kurekura? Ico kintu uwo muntu mujana imbere y'Imana. Vuga, ntumujana ngo Mana mutware mwakiroya. Vuga uti Mana, ndasavye umutima mfitiye umuntu canke ikintu Mana, umva ntuze kukurengera. Ego mbandaye ndamukunda, ico kintu ari c'Imana, ubandaye ugikunda atari c'Imana noneho ikikwankishe. Haleluya. Uwo muntu atari w'Imana ishaka ko ushiramwo uwo mutima wawe, uko ushiramo byose binyuranye byose. Mugabo muri vyose uvuga uti Imana, ico ndiko ndarondera nuko ndagushira ku kibanza ca mbere. Haleluya. Nivyo ndagusengeye mwene data, nivyo na jewe mbandaye nisenge n'amasenga ni Imana, ingumenagure ibiza mu kibanza cawe vyose, ingumenagure ibitari mu kibanza cawe, kuko Mana ukaba uwa mbere mu buzima bwanje. Uzoba n'uwa mbere ndondera, uzoba n'uwa mbere shaka kunezera, uzoba n'uwa mbere nkorera. Haleluya. Sukuba uwa mbere gusa, uzoba vyose ku buzima bwanje. Urumva nivyo ndagusenge, niyo nyota, kuko tuko turondera Imana, kwitora mu Mana ni no gukunda Imana hejuru y'ibintu vyose. Haleluya. Gukunda nukuvuga tugiye kurondera iyo Mana tushaka kwitoramwo, tubanza kuyibona nk'isoko ryacu, nk'uwaturemye, nk'itanguriro ryacu nyene. Mugabo tukaja kuyironderana n'urukundo. Amen. Tukayirondera no kuri na passion, novuga gute, kumva ko ari vyose kuri twebwe. Hama nukuri Imana ibonye kwishi nawe wenye ntiwishire hejuru yayo. Amen. Ntushake ubu kuja kugura Bibiliya cyangwa kuja kushaka kumenya Imana ngo kugira witore. Oya, vyose banza urondera iyo Mana, rondera Imana. Yoyo ntizoreka kukubwira uwiri, ishaka ko kujya idashaka ko dukunda uwundi muntu canke ikindi kintu hejuru yayo, ntishaka nawe wenyene ko wikunda hejuru yayo. Urumva? Donc nukuvuga yuko muri vyose dusanga twe tuvuga Mana ni wowe nshaka kuba uwa mbere mu buzima bwanjye, nshaka gukunda n'umutima wanje wose, n'ubwenge bwanje bwose, n'umushaha wanje wose, nukuri vyose bibe wewe. Haleluya. Nukuri ndasenze ko twese, nukuri aho turi, imitima yacu, ubwenge bwacu, ivyo dufise n'ivyo tudafise bidasubira kuduhindurira Imana yacu, uko tubana nayo, uko tuyikunda, uko tuyibona. Haleluya. Novuga ni hamwe usigara uguma wumva wujujwe. Ego ntureka kurira ni ikintu utagifise, ikintu cifuza
canke iyo ubuze ikintu canke umuntu ariko umwana si Imana itagira umutima irazi ko ivyo bibaho mugabo usubira kwirukira Imana uziko ariyitanga kandi ari isubirako mugabo ukavuga uti Imana muri ibi vyose uguma umbera uwambere uguma umbera utahinduka haleluya nisubira guhinduka nuko rero nawe witoye mu udahinduka nawe ntusubira guhindura umutima wawe ntusubira kuvuga ngo no musi ndakunze Imana gusumvye ejo canke no musi ndayanse gusumvye ejo kubera ivyo mbona kubera n'imihezagiro ntikabe ikitubera igituma turondera Imana canke dukunda Imana gusoma canke n'ibidasa neza byose bireke kudufatira ikibanza c'Imana yacu haleluya nukuri tube abo imitima yacu wose wose ubona Imana ijyambere hejuru y'umwana wawe hejuru ya mama wawe hejuru ya papa wawe y'umugabo wawe y'abagenzi bawe n'igikorwa c'Imana conyene naho wowe uri mu gikorwa c'Imana nigike kubera akamana ntiyagire ikintu na kimwe kiza kitubera akamana ikijahe nukuvuga ikintu cyose kije gifata ikibanza ca mbere ni nakamana rero Imana ize isubize urutonde rwayo haleluya ize ikosore imitima yacu ize idushinge muri yo amen nukuri tuze kuba abitora muri yo abanezererwayo hejuru ibindi vyose reka ndabwire niko kurondera ubwami bw'Imana kandi ndabwire ibindi byose bizokwikira n'umuhamagaro wawe uzoze uva mu mutima wumva uhimbajwe n'Imana wumva uri comble n'Imana wujujwe n'Imana ubwayo bwonyene kumva yuko uyifise kuko reka ndakubwira ni muhamagaro mu bibazo vya mbere nabajije Imana nibaza ko umuntu kenshi abaza hariyo kubaza ngo Mana wamamagariye iki mugabo ubu ndashima Imana ko itampaye inyishu y'ico kintu canke itantomoreye ntaramenya uwondi ntarabanza kwitora muri yo guhagarara muri yo kuyinezererwa bitaravye ibihe bitaravye umuntu uwo mfise no ntafise nukuri n'urugendo nukuri si ibintu biba du jour au lendemain novuga gutsi ibintu biba mu musumwe mugabo na hantu uvuga uti ingo ngorora hahantu ingo nukuri ungire nukuri uba concentré uba passionné urondera Imana ushaka kumara umwanya n'Imana imbere nuko mpaguruka ngo ngiye gukorera Imana oya kuko n'umuhamagaro ushobora kuba akamana mu nyuma ugasanga nivyo ni usike wiyumvira ko nivyo wiyumvira ijya mbere ego kubera bijanye n'Imana umva wacanganike wumva ariko kwiyumvira Imana mugabo Imana iravuga ati ngira urukundo rwawe rwa mbere hakurya yavuze ku mu byahishuriwe Yohana avuga ati ico ndaguhora nuko wataye urukundo rwa mbere no kuvuga gukunda Imana hejuru y'ibindi byose urakora ibikorwa vyiza uragira ibintu byose uragira mugabo jewe sindi ku kibazo ca mbere kandi Imana izi imitima tuyisenge basha tuyisabe ati Imana ingo uraba umutima wanje wumenye Mana mbwira na jewe ndabihishurirwa maze ivyo nzana ndabizane imbere y'ibirenge vyawe nukuri ndabidepose vyose ndabikurekere Mana maze hindura umutima wanje ugire ibumba mu hagati y'iminwe yawe wewe mubumvi uze kuwubumba ushiremo ivy'iwawe ukuremo ibitari ivy'iwawe utonde ushire mu rutonde rwawe ushiremo kukunezererwa wa mbere muri vyose kumva ko unkwiye haleluya muri vyose nivyo nsenze kandi ndabisengeye umwe wese ngaha nukuri tube abafise imitima wose kumana wa mbere kumana itangure n'iherezo yacu na centre n'ibiri hagati yavyo vyose bibe biri bishinze kumana yacu iyo nyene ishaka ko tuyigira iya mbere ibihe vyose kuko nayo yarivuze ati ni jewe wa mbere ni jewe wa mbere n'iherezo amen ni jewe vyose amen rero twitore mu Mana kuko mu bintu n'ukuri bifadika apana vyendi tuja kubivuga n'amajambo gusa mugabo bibe no mu ngiro no mu vyimviro vyacu no mu bitarashika canke ivyashitse vyose nukuri twumve dusabe mwemu nukuri atubere icabona koko Imana ari ya mbere kuri twebwe aho bitaraba ize ihakosore naho hobabaza tumenye ati aho uri kurakosoraga Mana ni ndazi ko ari kugira ngororokere umutima wawe ni kugira mbe uwunezereza umutima wawe aba ariyo nyota yacu ya mbere aba ari ivyo vya mbere hama ibindi byose bizokwirikira no kuyikorera bikwirikire kubanza kuyikunda kuyishira hejuru ibintu byose yuko ibanza kugukwira amen
nukuronka ivyi yatwemereye vyose biza bikwirikira ivyuko ari uko imitima yacu yose irondera Imana kwanza, ishaka kubana n'Imana, ishaka kumenya Imana, ishaka kumva yuzuye iryo mbega Imana yagutwara mu bugaragwa, uzoguma wumva kumerewe neza, uzoguma wumva ukwiwe nuko ufise Imana. Haleluya. Uko nico nivyo bibazo Imana nosenga ndasenze nahone ko mpwemu aza aduze mu mitima yacu ibibazo bikwiriye. Amen. Hama kandi adufashe no gushobora kwishura ko neza. Amen. Kuko ubwacu navyo dushoboye ariko kuba nashoboye kuvuga nti oya Mana ivyo ntubikore, mugabo yaranshoboje, narabishize imbere yiwe, arabona ingene biriko birankoroga, mugabo muri byose nguma ngaruka mvuga nti Mana nshoboza gushika aho hantu, nshoboza gushika kuri iyo nivo, nshoboza kuri urwo rugero Mana. None Imana irabidukorera, nta na kimwe twishoboje tutari kumwe, mugabo nico gituma mvuga nti mpwemu yera tumugire umugenzi adushoboza, adufasha no kuri kugira imitima yerera yeze, imitima myerana nkuko yitwa mutima mweranda. Haleluya. Amen.